Ikibazo kindi cabajijwe ni ikibazo kiraba imigenderanire y'u Burundi no Rwanda. Bavuze bati none ko haguma hamota intambara n'u Burundi, inzira zindi zose zarabuze, twebwe turabaterwa ntiturabatera. Ubuterwa ntumubwira ngo mbega ngo warabuze inzira y'ibiganiro, yaba ariko twatera twosavye u Rwanda tuti nyabuna utatugiriye iki turagutera. Irebe FM, iradiyo yacu, Irebe FM, umunezero wacu, Irebe FM, Irebe FM, megahertz 91.4. Tiri umunyamwete kandi twahamagariye abarundi bose yuko bakora amaboko mu mpuzu bagakora n'umwete mwinshi, kandi ko tuzoraba umunyamwete wa mbere. Rero ntitwavuze tuti ni gisati iki canke iki, twebwe turaba abakozi. Ubu rero tumaze iminsi turi mwisuzuma y'umunyamwete azoba wa mbere. Ubu mu intara nyinshi barahejeje baraguma wa mbere, mugange ndagenda bingene iryo suzuma ryagenze. Twahereye ku mitumba, umutumba bakaraba umunyamwete wa mbere yakoze ibintu biboneka ku mutumba, kandi uvuze biboneka navuga n'ivyerekana umwimbu uboneka n'amaso. Ku mutumba rero ubaye wa mbere yacaja guhiganwa n'abandi babaye wa mbere ku yindi mitumba ku rwego rwa zone naho bagahiganwa bakaronka uwa mbere muri abo. Hanyuma hacaba ihiganwa ku rwego rwa komine, abo wabaye wa mbere mu zone ahura n'ababaye wa mbere mu mazone bagakuramwo naho nyene uwa mbere baravye bagasuzuma bakabona uwabaye wa mbere, gushika rero ku rwego rw'intara. Intara zose ziza zifise uwabaye wa mbere mu ntara. Ubu rero hazoba isuzumwa ku rwego rw'igihugu, turabe abo mu ntara baze guhiganwa. Rero ubu bushikiranganje bujejwe intwaro hagati nibwo bwabikoze, kuko nibwo bujejwe n'iterambere rusangi ry'abene gihugu. Twebwe rero natwe umugwi wacu uzocuja gusuzuma barabe yuko abo babaye aba mbere koko ko atakinyoma kirimwo, kandi duce turaba rero ubuzoba uwa mbere mu gihugu cose akaba mbere azoronswa agashimwe. Igihe tuzokugurura icese kya kibuga cy'umupira w'amaguru, kuko naco nyene n'iteka igihugu carose, tuzoheza duce rero twerekana uwa mbere wa kabiri wa gatatu gushika ku wa gatanu, hanyuma umwe wese azaronke agashimwe bakwiranye. Ikibazo ca kabiri cari ikijanye n'abaguze umwavu, hanyuma batanze amahera mugabo umwavu ntibawuronka, bagifise ibirarane. Iki gisata nagomba tubanze tubitegere twese. Murazi yuko kuva mu 2020 twatanguje isekeza ry'uko duteza imbere uburimyi, umunwa wose uteza kuronka icyo ufungura. Muravye rero abarimyi twari dufise mu 2020 bamaze kwigwiza ko inshuro zirenga ngira ngo 100. Nico gituma rero mu biharuro kera bahora baharura bati hakwiye umwavu ngana gute, usanga umwavu waciye uba muke ku barimyi. Rero duharuye usanga hariho igihe usanga bateguye umwaka yuko abarimyi bazoba bangana uku, hazorimwa ahangana uku, mu gace usanga abarimyi barimye ari benshi rero ugasanga ibiharuro ntivyari vyakozwe neza, kuko murazi kumwe umwavu kubera igihugu gitanga kamahera menshi cyane, murumva ko biva mu biharuro mu mahera azokora. Ubu rero twatoye umukenyero tuba tuti tumenye abarimyi bazorima n'ingene hangana. Ubu rero tuzohera ku mitumba, umwavu tuzatuzi tutumutumba uyu ukeneye umwavu ungana gutya. Ico gihe rero birakunda ko uzosanga umwavu dufise ukwiranye n'abarimyi, ariko sinokwirengagiza no kuvuga ko hari abandi batuvye umugambi. Rero ikintu cyose kiramwe intovyi twabonye ubwa mbere
n'abantu bafata uwo mwavu bakawushora hanze. Ivyo twarabibonye, barawushora mu bindi bihugu, akagenda bakagura umwavu agaca awushora hanze. Murumva abayivye igihugu bikomeye cyane kuko yivye mu gihe ca leta, kuko umwavu waguzwe n'abenegihugu bose, kuko ajya amahera n'abenegihugu. Uciye ushora hanze rero ubuhejeje kwica igihugu, uba wivye. Abo twarababonye. Abandi twabonye n'abadandaza, ashobora kugenda akabwira umurimyi ngo we kukeneye imifuko 5 y'isima babe y'amase, ubu rero genda utumeko imifuko 10 cyangwa 15, hanyuma iyo yindi uzuca uyimpa, agaca agenda rero akamuhemba iyo mifuko. Umudandaza agaca agenda kuyinyegeza ngo azayigurishe mu nyuma. Abo n'abatuvye umugambi. Rero mubonye ababura, kenshi muzobona ifumbire inyegeje ahantu, uzobona umuntu ariko arayidandaza aba yayikuye hehe. Ivyo byose murumva ko duhanganye navyo, ariko ico nababwira nuko nta muntu n'umwe amahera yibazoherayo. Ubu turiko turabiharura neza, tuzobikorera ku mitumba, kandi uwarishe wese azoronka umwavu wiwe. Ngango mwarabonye twarabiharuye, ubu duheruka no kubiharura neza, dusanga koko hariho umwavu batarose kandi mwinshi. Ubu rero muri irima ry'impeshi bose bazowuronka, kandi novuga watanze amahera yiwe amenye ko umwavu wiwe uriho, kuko amahera ariho. Intovyi rero nagasabe abenegihugu bose, abo b'intovyi mudufashe kuza turarereka abo bashora hanze umwavu, abo banyegeza umwavu. Mumva ko baba bariko batobera igihugu. Hanyuma mwitunganye neza ku mitumba, ubumwe wese azobaboneka umurima w'ingene ungana, kugira ntihagire ubusubira kugura ifumbire nyinshi irutaho yarimye, ko navyo nyene murumva ko bibaho bashaka iyo banyegeza. Rero unibaza ko turavye ingene turiko turabitunganya neza, bizotora inzira nziza, kandi abantu ntibazosubira n'icubahiro. Mu ntunge gato, biraboneka yuko abenegihugu, abarimyi, hariho abagifise amatike menshi barihiyeko. Mbega uno munsi umuntu agifise ubutike bwinshi atarararonkera ifumbire, irima rikurikira rigeze, birakenerwa ko asubira kurishwa ayandi mahera, canke bobanza bakamuha iyo bamufitiye? Nivyo rero nakubwiye turiko turatunganya neza, kuko ubu turafise urutonde rw'abantu bose bamaze kuriha. Ni ukuvuga bararishe, ni ukuvuga bahasigaye ko ifumbire bayihabwa. Ivyo twaramaze kubitondesha, kandi n'ihinguriro fomi ubu bariko barabikorana habwa ubushikiranganji bw'ubutunzi, ihinguriro fomi n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi. Turizeye yuko bizoca bitorerwa umuti. Ikindi kibazo cabajijwe ni kijanye n'ubudandaji ku mbibe. Yavuze urwa Gatumba, mugabo uraba Kongo rurugaye n'uraba mu Rwanda, byose bifatiye ku mutekano. Bifatiye ku mutekano w'igihugu. Amagara rutamajana, tuze turumva ibintu kugurura kugira ngo abantu bace bapfa, ngo nuko waronse amahera. Ayo mahera azokora iki mu gihugu abantu bapfuye? Rero murabona urwego rwa Gatumba hariho ingwano hajya. Rero tutaravye neza, umwasi yoshobora kuduca mu ryahumye, kuko murazi yuko gushika ubu muri irya migwi igwana hariya harimwo abagizi ba nabi bama bashaka kwica abantu mu Burundi. Nico gituma rero tuguma turikanuye. Rero no gutenyenya amahoro azobonekejo, buracavuga cyane ayandi. Rero turizeye yuko mu minsi iza bizoba bigenda neza. Uruhombo rwo ruriho, iyo utari kuradandaza urahomba, mugabo amagara nayo aruta amajana. Iyigira kabiri ni ingingo yo kurangura mu gihugu cy'Ubushinwa hakoreshejwe amahera y'Ubushinwa. Ahubwo novuga yuko nakunguko dufise suruhombo, kuko nukuvuga yuko ubu dukoresha amahera y'ubwoko bwinshi. Dukoresha amadolari, tugakoresha amayero, tugakoresha n'amayiwani y'Ubushinwa. Murumva yuko ico gihe bitworohera kugira ngo bidandazwa bishobore kuza mu gihugu. Rero hariho ubuca avuga ati mbega none ko ibintu bidaca bigabanuka, none ushaka ko ibiciro bigabanuka tugwiza umwimbu.
nimuze murondere ikintu ushaka ibintu uko bigabanuka byose bihagaze ku muguzi n'ugurisha. Mbega kubera iki ivyo bintu uja kubikora mu Bushinwa tutovyikorera ngaha nyene? Hariho abagenda kuzana mu Bushinwa ugasanga bazanya amafiriti y'ibiraya, nimwiyumvire tubisiga ngaha, ahubwo ababwiza tunga nibatangure bakore bahingura ivyo twoguriye hanze tubigurire gaha, bizoca bizimbuka kuko nk'ibiraya turasanzwe tuvyirimira byari vyoroshe. Kuja kugura ngo isupu itomate turazirimira vyokoroha. Hariho ivyo tugura ubwihaganyuzo burya twobukorera gaha. Tutangure kuza turaraba ibintu kugira bizimbuke, nta kindi kizobigira atari kugwiza umwimbu. Mbere ndababwira, none nko mwimvira mu bindi bihugu nk'ikiro c'ibiraya kigurwa ngaha birazimvye cyane, ikiro c'ibigori kirazimvye mu bindi bihugu. Kubera iki? Nabo babikura hanze, twebwe mugabe bica bizimbuka. Je muranda abanyamahanga baza mu Burundi bakubwira ngo hano mu buzima n'ubwagusa. Abanyamahanga baza mu gihugu burya twambaye ikirezi tumenye ko cera. No kuvuga yuko rero ubu twebwe nibakwe twarose yo kugira ibintu byinshi dushobora kugira amahera y'ubwoko bwinshi dushobora kuranguza hanze. Hanyuma mwavuze abagwiza mbuto bahari mu gihugu mugabo twaguma tugurira hanze. Icambere mbere nanje nagira nkebura abarundi gukunda ivyanyu, kubera ko abantu badashaka gukunda ivyabo. Uvuze rero ko n'igihugu kibandanya kigura imbuto hanze, nuko tuzi yuko ntizirakwira, izabagwiza mbuto ntibarakwiza gushika uno munsi. Abarimyi barabaye benshi bakenera imbuto nyinshi, nikimenyamenya ntiturabona n'izo mbuto zaguzwe na leta zajwenze ngo zibure abazigura. Mugabo hariho abandi babesha ngo nabagwiza mbuto nabo bazigurira hanze, bagaca bashaka kuzimba abantu. Turabizi benshi bavuga ati leta nireke kugura imbuto hanze ngo haze abagwiza abo bitwa ko bagurisha imbuto, mugana bagaca baca amaboko abene gihugu barabazimba. Mwarabonye ibigori ababikuye hanze bavuga ngo nabagwiza mbuto mugabo babiguze hanze, ikiro bagaca bagurisha menshi cyane. Ndazi yuko hari abidoze baridoga ngo bahomvye kubera leta yagiye kuzana imbuto. None nabo nibaranguriraho leta iba yaguriye kugira ngo ibeyi ibimwe. Hanyuma ikindi mumenya nuko abene gihugu leta nayo irabarihira ku mbuto amahera, irabarihira. Abo bagwiza mbuto nabo bandi bazikura hanze ntibarihira abene gihugu n'abadandaza. Ariko rero ku bwangingo twifuza kandi twarabonye babitanguye bariko baragwiza imbuto z'ibigori, nabo nyene nukubatera intege kugira ngo ntidusubire kuzogurira hanze. Hanyuma rero ikibazo kindi cabajijwe ni ikibazo kiraba imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Bavuze bati none ko haguma hamota intambara n'u Burundi, inzira zindi zose zarabuze, twebwe turabaterwa ntiturabatera. Ubuterwa ntumubwira ngo mbega ngo warabuze inzira y'ibiganiro. Yaba ariko twatera twosavye u Rwanda tuti nyabuna utatugiriye iki turagutera. Twebwe nta mugambi dufise wo gutera u Rwanda, mugabo turabona ko u Rwanda rufise umugambi mubi ku Burundi. Nikimenyamenya nuko abagizi ba nabi baza kwica bene gihugu mu Burundi bigishijwe igisoda n'u Rwanda, bahabwa ibigwanisho n'u Rwanda, nibwo rubatunze nibwo rubagaburira. Twaragize ibiganiro dusaba tuti basabo bantu baduhe baze ngabaje imbere butungane. Gushika ubu barataya gati ko atabazoduha. Ico rero nico cerekana ko bafise umutima mubi ku Burundi. Iyo bari bafise umutima mwiza bavuze bati abagizi ba nabi nimubakirire, hanyuma mwebwe mubashira imbere y'ubutungane. Rero ku bwacu ntako tutagize ngo tugire ibiganiro. N'ubu mbere n'ubu tuguma dusaba, twe ntiduhagarika tuvuga tuti nta kamaro ko kugwana. Twe turabwira tuti twebwe ico tubonera ko mufise umutima mubi ku Burundi niki, tubwire basi natwe mu Burundi ko muri ko mutegura bibi ku Burundi, tubwire ico muduhora. Gushika ubu ntacyo baratubwira. Umunsi rero boshobora kongorera akavuga bati Uburundi butagize ikintu tuzorekura,
tuzoheza tukiganire ko mugaje gushika ubu ntaco barambarira muga twebwe tuguma n'ubundi dusomborotsa ibiganiro tukavuga tuti intwazangabo zacu zikavugana telefone wa mugenzi wawe wumve ko ataco kubwira ugasanga rero n'umukuru w'igihugu twarihuriye je amaso mu yandi mugabo icambwira ngo tuzobabaha turacarindiriye turabica bagumirije rero no kwama tugavye kuko ntituzi ico bagumirije abagizi ba nabi bica abarundi. Ikindi kibazo cabajijwe ni incabwenge ziguma zigenda hanze. Burya iki kintu tugifatire ku kahise k'igihugu cacu. Igihugu cacu caracerewe mu bijanye n'iterambere, kiracererwa gisigara inyuma. Ibindi bihugu rero birabandanya bitera imbere. Ivyo bihugu ico bikora biguma bitunungwisha hanyuma rero abantu uko bagira uwo munoho w'ibihugu biteye imbere niko n'umuzirikanyi wabo uzimira ugukunda igihugu bikanka. Kuko kubona umuntu yigishijwe na leta kuva mu bwana bwiwe afungura muri ico gihugu akiga yigishwa n'igihugu kikamurihira vyose ahejeje amashure aho yovuze ati nanje surize mu nkoka abarundi batumye niga reka ngende gukorera abandi reka ngende kwigisha abandi reka ngende kuvura abandi n'umutima wo gukunda igihugu mukeyi. Ibi rero ntiwovuga abantu bagifise umutima wo kudakunda igihugu cyabo ivyo zokwa mubibona kuko hariho ubwa mbere nahora nibaza nti ngira ngo bitwaza ngo impembo n'into mbega ko igihugu gisabwa yuko no kucitangira tucitangira tugatanga amaraso yacu. Hoteli igihe uvuga uti ndase kuvura umurundi napfe uzi neza ko ushaka kwigurira ico kwigura uwo mwene gihugu. Tugarukane rero umutima wo gukunda igihugu niwo muti nyawo abacangera iminsi yose umucangero ntiyigera kunda igihugu iyo rugeranye ko aca yirukira yigira. Tugarukane rero uwo mutima nta wundi muti mbona umucangero abari umucangero ntakunda igihugu yikundira ahari ingero agera avuga ati nigere muri bari yabateye imbere. Ariko rero mbwira abarundi bakunda igihugu twikorere ntibadusamaza dukore gushikaho bazovuga bati bwa bundi ntaho naroye reka nsubire amazi arashuha ntibagire mumbeho azoteba agaruke abonye tumerewe neza mugato zomutwenga zobaruti wewe wadute akagere none ubonye tumerewe neza uciye ugaruka. Nagira saba abarundi rero cyane cyane abize batangure kugira umutima wo gukunda igihugu kuko izo ncabwenge ziraduhomvya cyane. Abanyeshuri ntibasubira kwiga neza ababigisha bagiye abaganga amagara y'abantu acagenda nabi abo baganga bagiye kwivurira abatabigishije ivyo byose. Ariko ndabwire reka n'umuvumo urimo kugira ngo batunga rwose ndazi yuko umugisha ni mukeyi kuko base kuvura bene wabo. Turakibaza kuko hariho abavuze ngo imishahara babashize mu makomine atandukanye ngo imishahara je nabajije none amahera bahora bahembwa yava hehe harayimutse hoba haciye hagenda. Niyumvire yuko mu ntara ya Bujumbura bariko baragikora ico kibazo kuko tuzatumaze kugishira ahabona turavyizeye kuko amahera yahemba abakozi aho yava hagumyeho n'ubu hariho kuko amahera yahemba abakozi n'amatagisi n'amakori nimurondera handi aha ayo makori n'amatagisi yava haracariho. Rero no nibaza ko bariko baragikora ubu kuko twaramaze kubibwira ababijejwe mu gisagara. Ariko haciye haza n'ikindi kibazo iti mbega umugwa mukuru waragiye. Mumenye intara ya Gitega n'intara Bujumbura niyo migwa mikuru Burundi. Intara ya Gitega ni umugwa mukuru wa politike, intara ya Bujumbura ni umugwa mukuru w'ubutunzi. Ku ntara rero intara irafise nayo umugwa mukuru. Intara yabifise umugwa mukuru Igitega, umugwa mukuru w'intara ya Gitega
ni komine Gitega. I Bujumbura turafise amakomine Ntahangwa, Mugere na Mukaza, niyagize umugwa mukuru w'intara, niwo mugwa mukuru w'umugwa mukuru w'ubutunzi. Bujumbura rero murumva ko ari umugwa mukuru w'ubutunzi, kuva mu Cibitoke kugenda gushika hariya ku Ruzibaza, niwo mugwa mukuru. Mugabo naho hariho umugwa mukuru w'iyo ntara. Aho Muramvya rero iri mu mugwa mukuru w'ubutunzi, mugabo umugwa mukuru w'iyo ntara ya Gitega ni komine Gitega. Ngira ngaho twabitegera kumwe abantu bakavyumva, kandi nagira ndabamenyesha ikintu kimwe. Erega nimuze muramenya yuko dukeneye ko ibisagara biba binini binini, bigwira ahubwo bitaba binini cyane. Hajya tuvuga tuti twegereze ubutegetsi abene gihugu, nugira hose batera imbere. Bose nibiruka Igitega, Abanyamuramvya akavuga ngo birutse kuba Igitega, ntaco bazobatunguye ko dushaka Muramvya kiba igisagara kinini. Nico gituma mwabonye aho bukera muzosanga ibisata byo mu ntara nk'ayi Muramvya, muzosanga hariho nk'ibisata nka bitatu bikorera ngaha, ibisata by'intara bikorera ngaha muri iyi komine ku mugwa mukuru wa komine, kugira ngo turabe ku butunzi bw'igihugu tubugabanganya abarundi bose. Ntimurondere ngo kugira ibi by'intwaro, twashatse ingena amahera y'igihugu aja mu gihugu cyose kandi abarundi bose bakoroherwa. Rero mwarabonye ko twace tugabanya amazone yabaye menshi, kugira bene igihugu ibyo bahora baja kurondera kure babironke hagufi, gutyo bagume no ku kivi. Ikindi kibazo cabajijwe, bavuze ngo amakori yaraduze ngo kubidandazwa bimwe bimwe, ngo ariko ngo dusanzwe dushora ubutare nabwo bwozana amahera. Mwame mubizi, nimwa mushaka amabarabara, mushaka ibitaro vyiza, mushaka amashure meza, mushaka amatara n'amazi, nahandi biva atari mu makori n'amatagisi. Nivyo vyazana umwene gihugu wese ategeza kugira ico atanze. Nico gituma dukunda kunegura cane, turanegura cane abadandaza banyegeza, ntibatanye itagisi ni y'abene gihugu bagiye kugura, sigwiwe umudandaza n'abacajana mu gihe ca leta n'abene gihugu. Amakori ni umudandaza azana ku nyungu yarose, ni kori. Rero ntagira bidoga ngo ikori ryanduze ngo kandi ubutare, novuga yuko uburiko wigisha yuko abantu ataco boterera mu itunga ry'igihugu. Hanyuma rero ubutare nk'uko babivuze nabwo burazana amahera mu gihugu, kandi mwarabonye yuko kare wasanga amahera azokora mu mwaka yazokwinjira ubutare bandika ubusa. Mugo mwarabonye yuko ubutare twataguye kwandika amahera azokwinjira. Rero dushoye ubutare bwishi niko tuba dutomboye ko tuzokubaka vyinshi by'igihugu, bavyoroshe. Mugabo ntibica bihagarika amakori n'amatagisi, kuko umwene gihugu wese ategeza kugira ico aterereye. Hanyuma rero ikindi kibazo cabajijwe, ikibazo kijanye n'ibarabara rya gatatu, igice cyahagaze gukorwa. Reka ndababwira navyo nyene imvo abarundi babimenye. Muribuka yuko Tanganyika gwaduze rukonona vyinshi. Kijya gihe rero niho twagiye kubona yuko ibarabara tutarikomeje ikiyaga Tanganyika gishobora kuzorisambura. Duca dusubiramwo ivyigwa gushasha. Tugize ivyo vyigwa rero gushasha, novuga amahera yo gukora iryo barabara yaciye aba menshi, ayari yaratekanijwe aragaba yaciye yitwa make, kuko twaciye duhomba ibirometero 15. Ubu rero ayo mahera turiko turayarondera kugira ngo kiya gice kibandanye, na cyane cyane mbere no bizeza menga turatanguye kubona naho azova, kuko mukuba kamwe n'ibijya bintu bizimvye cyane dukoresha amahera y'ingurane, tuhagurana hanyuma tukazokwishura. Turamaze kubona rero aho amahera ashobora kuzova, twakwizera nuko igihugu nticibakwa ku munsi umwe, tuzaturagenda ku ntambwe. None ndabizeza ko niriva mu gisagara ca Bujumbura rigenda igitaza nyene naryo nyene ivyigwa vyaraheze, ubu bariko batanga amasoko kugira itangure kubakwa. Rero iryo barabara rya gatatu mugire mureme ntiryahagaze,
ahubwo nayo mahera yaciye akena kubera twasubiye ivyigwa tukarikomeza ku rutugo ryari rikomeye. Ikindi kibazo cabajijwe ni ikibazo ya mashyirahamwe yo kuzigana no kuguranana ngo si icy'igihugu. Aho nyene niho twahereye na twebwe kugira amatohoza, ko twe twavuze tuti igihugu gitegerezwa kugira ikibanza c'iteka mu gisagara. Hanyuma rero dutangura tuti tumenye ni kwande, duca tugenda kuraba tuti mbega ninde ahora arihwa. Tubuze rero twarabuze umuntu ahora arihwa, tumubuze niho rero twatohoza neza buke gushika aho dutora amazu yara ya leta abantu hari n'ayandi bari barigaruriye duheruka kugaruza. Mugabo murumva yuko tubuze uwahora arihisha uca wumva ko hari aha leta nyene. Mugabo burya mu mahera akora muri leta abantu bazabimenya. Murashobora kwandika amahera iyo adakoze ntaba yakoze ntasohoka iyo adakoze, kuko murazi yuko twama tuvuga tuti deficit izongana uku. Mugi iyo umwaka uheze hari igihe usanga deficit yagabanutse kubera ibitakozwe amahera ntiyasohotse. Ivyo birabaho rero. Nababwira yuko ntaho ayo mahera kibanza c'iteka mu gisagara. Hanyuma rero dutangura tuti tumenye ni kwande, duca tugenda kuraba tuti mbega ninde ahora arihwa. Tubuze rero twarabuze umuntu ahora arihwa, tumubuze niho rero twatohoza neza buke gushika aho dutora amazu yara ya leta abantu hari n'ayandi bari barigaruriye duheruka kugaruza. Mugabo murumva yuko tubuze uwahora arihisha uca wumva ko hari aha leta nyene. Mugabo burya mu mahera akora muri leta abantu bazabimenya. Murashobora kwandika amahera iyo adakoze ntaba yakoze ntasohoka iyo adakoze, kuko murazi yuko twama tuvuga tuti deficit izongana uku. Mugi iyo umwaka uheze hari igihe usanga deficit yagabanutse kubera ibitakozwe amahera ntiyasohotse. Ivyo birabaho rero. Nababwira yuko ntaho ayo mahera ntigeze asohoka kuko twarahabuze. Mugabo rero twaciye twigira inama yo kubaka neza ikirimba. Murumva ayo yahora atekanwa ngo azopangwa niyo twaciye dusa nuko dukoresheje mu kubaka neza ikirimba cy'umukuru w'igihugu, nacyo nyene kikaba kiri ku musozo, kuko ni vyiza umugabo yubahirwa ahataha. Mwavuze rero n'ibijanye n'ibiturire, kutagira ikigongwe ku mujyi w'ibiturire cyangwa munyonora itunga rya leta. Ati twarababwiye amahera yagiye yarasubijwe, kandi iyo asubijwe aja mu kiya ca leta. Turiko turategura amahera azokora mu mwaka rero. Ayo mahera arakora akoreshwa muri ayo yandi kuko abari mu kigega ca leta. Uyu munsi rero novuga amahera ahari kuri ijya konte tuza turaka abivye. Uno munsi hariko imiliyaridi 9 imiliyoni 855 ibihumbi 503 n'amajana ayo n'amarundi. Amadolari naho hariko ibihumbi 233 na 67 y'amadolari. Amayero hariko ibihumbi 39 n'amajana 950. Murumva gushika ubu ariyo raganda babwire kubera ujya mugambi ubunyonyezi bujya buriko buragabanuka cyane. Twho tuguma turondera imikenyuro abantu rero abakoze ivyaha ubu ayo yariha mugabo ari imbere y'ubucamanza, kuko twararose umwanya wo kubabwira uti subiza utaririrwa urashengezwa. None abase gusubiza ubu nta kundi, ubu tubashyira imbere y'ubucamanza kandi barariha. Ntidushaka ko babandi bahora bagira ngo nzofungwa ngo ndayarye ngarutse. Ubu uzohanwa kandi ushike utakigira namba. Arasubizwa rero. Ikindi kibazo cyabajijwe
ni imigambi tuvuga hanyuma hagiro ntije mu ngiro. Erega n'ababeshi barabaho. Mwataza akarorero kabajya b'amasaka, bajya twagiye kubona yuko bitariko biragenda neza, dusanze bakoresheje amahera y'abadandaza cyane cyane muri kariya karere k'Imuyinga. Abo rero nabo nyene turiko turabakurikirana ayo mahera basubize, mugabo amazu bari bamaze kubaka amazu bazokoreramwo, mugabo mu nyuma twarashoboye kubona ko nabo barabashaka tubaha amatongo baje kuyahigisha amahera. Tuca rero turatohoza iyo bazoja kuyarondeza amahera, twaragiye rero turabona bene umugambi bukuri, turiko rero turagirana ibiganiro kugira urya mugambi wo kurima amasaka uzobandanye. Turiko tugirana ibiganiro na bene umugambi bukuri atari bajya abara baci b'amahera. Hariho abadandaza rero batanze ibikoresho byo kubaka, abubatse bafise ibyo bishyuza, abo nabo igihugu kiriko kirabatunganiriza, kuko mbere nagira ndabwiye yuko ari imbere y'ubutungane wararongoye iryo shyirahamwe, bari imbere y'ubutungane kugira ngo asubize ibyo yatse abadandaza. Hariho umugambi wo gushora wo kugwiza ibitegwa njabukamazi kugira ngo tubishore. Muri ivyo rero harimo amavoka. Twasanze amavoka ari gitegwa gishobora kuba njabukamazi kikazana n'amahera menshi mu gihugu, n'abene gihugu bakagitungirako, kuko twasanze ivoka izana amahera menshi. Nico gituma rero muri uwo mugambi kugira tugwize imbuto, tugwize imivyaro, twashatse yuko na leta ishiramwo ukuboko. Ajya amahera mwabonye yateguwe muri uwo mugambi nayo kugwiza imivyaro bwiza icihabwa abene gihugu barime, kuko turazi ko nabo igihe bazoshora bazotanga amakori, ya mahera yava mu gihe ca leta agaruke, bazotanga amakori n'amatagisi. Rero amavoka turabona ko ari igiterwa gishobora kuduteza imbere. Wavuze ipampa ryo dushaka ko ritera imbere kugira ngo n'ishirahamwe ya Fritextile rironke ipampa rihingura. Ipampa rero naryo nyene turiko turaraba ingene kogera uko yosubira kuvyura uburimwe bw'ipampa. Uburimwe bw'icayi turiko turabatera intege, mwarabonye ko igiciro cyaraduze ubu ku barimwe b'icayi, kandi tubandana tubiharura neza kugira ngo umurimwe ntiyigera ahomba. Umurimwe ararima, hanyuma dushoye hanze amahera yinjiye, umurimwe nawe agaca aronka akarushirije, kuko tuba twagurishije menshi. Rero tuguma dutera intege abantu bose barima ibiterwa njabukamazi. Erega si ivyo vyonyene, turashobora kurima n'ibindi biterwa vyinshi bikajabuka amazi, n'ibigori umwimbu bayimusesekara twese twarose ivyo dufungura, nta kibuza ko tubishora hanze navyo nyene bikaba ibiterwa njabukamazi. Ikindi kibazo ni kijanye n'ubusumbasumbane bwo mishahara cyane cyane kuri ajya amashyirahamwe yegamiye leta. Ubwo busumbasumbane ibiharuro bariko barabikora n'ubu. Erega ikintu gitangaje ubu twamaze kubona ingene bikorwa. Mbere mpere ku bakora mu kinyamakuru RTNB, nababwiye nti none ko tuzi ibiharuro ingene biharurwa ubu, none mweho ntimwobiharura mukabizana. Ubu rero batubwiye mu bushikiranganje ko bariko barabiharura. No mu butungane twamye tuvugana, ariko ubutungane ko dusanzwe turiko turabuhinyanyura rubugwego koko, murumva yuko ibiharuro ntibizomera kujya ku bindi biharuro vyari biri mu bindi bisata, kuko ubutungane si gisata n'urwego. Niho rero tuzobiharura ukundi nkuko ari urwego. Ikindi kibazo cyabajije n'amatongo ari nababwiye igituma twayasubije nuko kare twiyumvira yuko tuzohubaka ikirimba aho umukuru w'igihugu azobaba, muga tugasanga twarosa ahandi. Nico gituma twaciye tuhagabanya, hasigaye gusohoka ari tegeko nyene muriko muravuga. Ngira ngo abahanuzi b'umukuru w'igihugu baravyumva yuko iryo tegeko rikwiye gusohoka n'ingoga, yakwiye gusohoka n'ingoga. Niryo barindiriye, turabizi, umwe wese amenye ahasubijwe n'ahatasubijwe. Nagira ndababwire kandi n'ahatasubijwe
hari habo tuzoshumbusha tubahe ahandi hajya haruguru kuko hari ahandi hantu hari aha leta hari hatekanijwe kuzokubaka ikirimba mugabo harashobora kuzoshumbushwa n'abo bandi bazoba batasubijwe hariya ku ruhande rwo hepfo. Ikindi kibazo n'abo bakozi bakoreye senake, uwakoze wese ategerezwa guhembwa, uwakoze wese ategerezwa guhembwa. Novuga yuko rero ategerezwa gutunganirizwa, twiyumvire yuko inzego zibijejwe ziriko zirabikora kuko nta mwene gihugu n'umwe wo kurenganywa akwiye kubaho. Nibaza yuko nabiciye ku masonga ibibazo byabajijwe. Ego nyene icubahiro, ariko hari ikibazo mutishuye, ikibazo babajije kijanye n'abantu bacoye ikawa ariko n'ubu batararihwa. Ngira umuntu Irebe FM, iradiyo yacu, Irebe FM, umunezero wacu, Irebe FM, Irebe FM, megahertz 91.4.